Tekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabatunganirije muri aya masaha. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu kwigenekezo rya 13 mu nyonyo 2024. Tukaba tugiye kwibanda ku makuru haza kugaruka mu bisata bitandukanye, harimwo imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda, harimwo ibirabana n'ubutungane hamwe n'agateka kazina muntu titibagiye n'andi makuru menshi arabana n'umutekano imbere mu gisagara ca Bujumbura, hamwe rero n'izindi ngingo tuza kubageza ko mu kanya gatoyi ni ku buryo bw'imfunyapfunya. Gusa rero imbere yuko tubikora, reka tubahe kaza aho mudukurikiye muherereye mwese, abadukurikiye bari mu bice bitandukanye irya nino mu Burundi ndetse no mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese turabahaye kaze nimuze gucikwa. Iri mbonesha kuri Hejuru TV, aho tugiye kubagezaho ibishimikiye kuri aya makuru ari muri izi ngingo nkuru zikurikira. Ku mubano w'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda tubafitiye inkuru yihuta. Mwabibonye ku isanamu iranga aya makuru, Perezida Paul Kagame yaramukanije na Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni Evariste Ndayishimiye. Hagaragaye rero banezerewe baramukanya ndetse banaganira, hari naho rero ibibazo biri hagati y'ibihugu vyompi vyari gutorerwa umuti. Abenshi bakaba bavuze ko ari ikimenyetso ciza ko hagati y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'userukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko kandi ari nawe na Vice President Prosper Bazombanza kuba babonetse bari kumwe ngo bifise ico bisigura. Aho rero hari mu gihugu ca Azerbaijan mu nama ya ONU COP29 yiga kwindagurika ry'ibihe. Muri aya makuru rero tubafitiye inkuru irambuye kuri iyo sanamu ndetse n'ibindi biriko biravugwa cane bivanye n'iyo nama, cane cane ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Nayo kubira n'ubutungane ku mugoroba w'ejo niho twabahaye inkuru y'ingene umugambi wa Colonel Desire Uwamahoro wo gutoroka ibohero rikuru rya Ngozi uherutse gusamburwa. Amasoko yacu aremeza ko ukumenyekana k'uwo mugambi kwahereye ku majambo Desire Uwamahoro yivugira aborewe, hanyuma rero aracungwa bikomeye kugeza abapolisi bamenya neza uko iryo toroka ryateguwe. Ubu rero ingaruka y'ivyo vyose n'ingaruka zo kuba umugambi wiwe uwo warapfuvye. Ubu rero biraboneka ko hari abanyororo bari bamwegereye bose batanguye kwimurirwa mu yandi mabohero. Ivyo navyo turaza kubigaruka kuko mumenye uko vyifashe. Nayo mu gisagara ca Bujumbura mu yarabana n'igisata c'umutekano, abavunjayi bariko bafatirwa mu bibanza vyose. Bamwe rero bakaba bafatirwa mu gisagara hagati hafi yaho isoko nkuru, abandi bakaba bafatiwe mu birabo, abandi rero bakaba bakuwe mu mihana yabo. Umuntu aza ubona abapolisi bashika ku rugo ngo wewe uri umuvunjayi icaha tugende. Turaza kubigaruka ko navyo mumenye uko vyifashe. Vyona kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Mu minsi iheze aho mu Bujumbura habera inama ya Komesa, amasanamu y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yari yamanitswe mu gisagara ca Bujumbura mu kwitegurira inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango yabereye i Bujumbura ku itariki ya 31 kwezi kw'icumi 2024. Ivyo rero bikaba byarabaye, ariko umukuru w'igihugu akaba yaraserukiwe n'umushikiranganji mu byajejwe harimo amahinguriro hamwe n'ubudandaje. Ubu rero inkuru ihari nuko twanabibagejeje ko mu gihugu cy'u Rwanda bemeye ko bazotanga abagerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza muri 2015, ariko rero ukaba bwarasavye Uburundi ko bokingirwa umutekano wabo. Ivyo rero tubivuze bivanye nuko uyu munsi ku mbuga ngurukana bumenyi irya nino hariko hakwiragira isanamu irimwo Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na Vice President w'igihugu cy'u Burundi Prosper Bazombanza, aho bari mu nama ya ONU COP29 yiga kwindagurika ry'ibihe iriko irabera mu gihugu ca Azerbaijan. Abatari bake rero baribaza igituma Perezida Evariste Ndayishimiye ataja mu manama akomeye, atacitaba izo nama zikomakomeye mpuzamakungu, akaba rero ariko arungikayo mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi canke arungikayo Prosper Bazombanza
nk'uko rero Perezida Varisito Ndayishimiye mu mwaka uhezeho yakunze kubikora akaja mu manama menshi kandi cane, aho mu minsi 52 yoba yaharuwe yoba yarayariye mu gihugu c'u Burundi iminsi idashika kuri 5. Rero bikaba bigaragaza ko Perezida Varisito Ndayishimiye yoba hari icahindutse mu vyiyumviro vyiwe kubirabana no kwitabira amanama mpuzamakungu, ariko bamwe bakagira bati aho Perezida Paul Kagame ari naho Evariste Ndayishimiye yoja, gusa nizoba zaramwishe bivanye n'amajambo yoba yarashikirije. Mwese murayibuka mu gutangura uyu mwaka aho Perezida Varisito Ndayishimiye yagirize Perezida Paul Kagame kariwe ahaye indaro abari mu muharire detabara batera Burundi. Mu nyuma rero aranabandanya no kuvuga amajambo atari meza ku gihugu c'u Rwanda, aho Paul Kagame rero hamwe na leta yiwe y'u Rwanda yagumye yiyamiriza ivyashikirijwe n'umukuru w'igihugu hamwe n'abandi bashikiranganji bo mu gihugu c'u Burundi. Ni sanamu rero iriko itangwa umwizero kumbure ngiyaba ari Perezida Varisito Ndayishimiye aho na Perezida Kagame baramukanya nk'uku tubona bazombanza na Perezida Paul Kagame banezerewe mu kuramukanya no kuganira. Hari naho ibibazo biri hagati y'ibihugu vyompi vyari gutorerwa umuti. Ikibazo nuko Prosper bazombanza rero ngadafise igihagararo kinini muri leta ya CNDD-FDD, aho rero hari mu nama ya Azerbaijan mu nama ya ONU 29 yiga kwindagurika ry'ibihe. Yandi makuru rero mwibohero rya Ngozi hariko inkuru irivuga ko imbonerakure zahora zikorana Desire Uwamahoro zimuriwe mu yandi mabohero. Ingaruka ry'ifatwa ry'uwo mugambi rero zaguye ku karwi k'imbonerakure gakorana Desire Uwamahoro muri iryo bohero. Muko ayo masoko rero abandanya bivuga Desire Uwamahoro yari yarashoboye gushiraho n'akarwi yakoresha, yarashoboye no kwigisha inyigisho zisasha zitandukanye n'ubutegetsi bahoze bakorera. Soko yacu akagira ati wumvise ukungene Desire Uwamahoro n'imbonerakure ziwe basigaye batuka iperereza ry'u Burundi ntibamenya ko ari bamwe bahoze barikorera. Kuri aho mu kumara abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko naho baterekwa Ndayishimiye ntibahinduye amabi abaranga. Terabwoba rero ryabaranga hano mwibohero bamengo bibaza ko bakiri abategetsi, byaboneka ko bagifise abo bakorana mu gipolisi. Kano karwi k'imbonerakure rero gakorana Desire Uwamahoro kari karongowe n'umwicanyi twiyamirije kenshi ariwe Musafiri Niyonkuru yahoze atwara imbonerakure mu ntara ya Ngozi, aho yaranzwe n'abameshi arimo kuboreza igufa abatavuga rumwe n'ubutegetsi, kubanyuruza no kubica. Ibyaha byinshi rero yakoranye n'iperereza ntivyigeze bitohozwa, yahavuye ahumirwa n'igandagurwa rya Bernard Nsabimana muri Ruhuhuma 2021. Bernard rero akaba yari umukozi mu rwizatunga akomeye muri CNDD-FDD utashoboye kwihanganira ubwo bwicanyi. Mwibohero rikuru rya Ngozi Musafiri Niyonkuru akaba yarabandanije ingendo n'urwanko no kwiganza, ntiyatinye no gutera ubwoba abandi banyororo. Yari yarakoze akarwi kiwe k'imbonerakure kihaye ubushobozi budasanzwe mwibohero, harimwo nko kwinjiza inzoga mwibohero, gukubita bamwe mu banyororo n'ibindi. Igihe General Bunyoni rero yajanwe muri iryo bohero, kano karwi kari kagumye karondera ingene kumuha telefone biranga kubera kari gacunzwe cane n'abandi banyororo. Colonel Desire Uwamahoro rero ageze muri iryo bohero yafatanywe n'ako karwi bahinduka ibihangange mwibohero. Kuva rero hamenyekanye umugambi w'itoroka rya Colonel Uwamahoro Desire, abategetsi b'ibohero rya Ngozi bafashe intumbero yo gusambura ako karwi mu kwimurira abakagize mu mabohero atandukanye. Musafiri Niyonkuru rero yari ku isonga ry'ako karwi, yajanwe mu ibohero rikuru rya Rumonge. Hari izindi mbonerakure rero zibiri zo muri ako karwi zaraye zishitse mu ibohero rikuru rya Ruyigi, n'izindi tutaramenya neza aho zigeze ubu. Ibohero rya Ngozi rero benshi bakaba bariko barihutsa kubona Musafiri Niyonkuru bavuye ko burya rero hari n'abantu batorosha no kuri isi kugera naho bahama abo bagoranywe mu mabohero. Hari aho rero nibaza ko hari n'abantu bageze mu muriro bazogerageza kongereza kandi nabo bariko barasha. Niko rero mwe n'abandi bariko baravuga. Nayo mu gisagara ca Bujumbura haribazwa ico abavunjayi bariko barazira. Abantu rero bakora akazi ko kuvunja amahera mvamakungu arabangamiwe rwose kuva mu ndwi iheze. Mu gisagara ca Bujumbura rero bakaba bafatirwa mu bibanza byose, bamwe rero bakaba
bafatiwe mu gisagara hagati hafi y'ahahoze isoko nkuru, abandi bakaba bafatiwe mu birabo, abandi rero bakaba bakuwe mu mihana yabo. Umuntu rero azabona abapolisi bashika ku rugo ngo wewe uri umuvunjayi ca tugende. Kugeza ubu rero ntawe uzi neza ibitigiri vy'abamaze gufatwa, bafashwe rero baca bajanwa mu gusho bw'iperereza, hari nabo bamburwa ubutunzi bwabo. Si ubwa mbere rero haba isekeza ryo gufata abavunjayi, kuko hagati ya 2019 hamwe na 2020 baragandaguye ku bwinshi. Aha rero ntawo kwibagira agandagurwa rya Jackson Simbananiye batazira kirahwata yagandaguwe n'iperereza ry'u Burundi muri Rusama 2020. Iryo sekeza rikunze kwiboneka mu gihe ifaranga ry'u Burundi riba rigeze habi mu guta agaciro, ariko nta na rimwe gufunga abavunjayi vyigeze biba umuti ku bijanye n'ingene ifaranga ry'u Burundi rita agaciro. Aho rero haboneka agahingwe gato kamara indwi imwe canke zibiri, ariko ifaranga ry'u Burundi rero ryama rica rikomeza umuvuduko wo guta agaciro. Abavunjayi rero sibo ngorane ni ibura ry'amafaranga mvamakungu mu Burundi. Leta ntiyemera ifate ingingo zibereye mu guha agaciro ifaranga nk'uko vyama biriko biravugwa n'abahinga ko ikibana kwa amatwi hagarike konona mu kunyonona ubutunzi bw'igihugu. Bagura imigenderanire n'amakungu mu kumva impanuro muhabwa mu bijanye n'agateka kazira muntu n'intwari ibereye, kugarukana umwidegemvyo muri politike, kuganira nabo mutavuga rumwe, mugurura imbibe, urwize umwimbu. Ngivyo rero ngo nivyo bishobora guteza Uburundi imbere muri bino bihe burimo vy'ikoroka ry'ubutunzi. Yandi makuru rero hari ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye irya nino vyagize ico vyandika muri iyi magazine Jimbere. Bavuga ko ibanza muri Sopebu habe namba ngo si ivyangombwa bitangirwa muri Otrako bitevye banye n'ingendeshwa kwiyandikisha muri Sopebu ngo nibatomoraho bitebera. Nyuma rero twumviye imyidogo y'abashoferi basaba ko bokwemererwa bakaronka igitoro nubwo agatera bwenge igitoro pase bafise. Basigura ko vyanse ko biyandikisha kubera guteba kuronswa ivyangombwa vy'ingendeshwa zabo. Tariki 12 Munyonyo 2024 twaciye tugendera muri Otrako turaganira n'uburongo ico kigo tuyagira uko ibikorwa vyo gutanga ivyo vyangombwa vyifashe. Niko muri magazine Jimbere bashikiriza, bakaba bagize bati Bukuru Daniel akagira ati aho muri Otrako niho dukora ico bita controle technique, hanyuma tukaratanga urupapuro ruvyemeza, ariko ku ndengendeshwa zikora uruja n'uruza mw'ibarabara tubaye ico bita visa. Gutyo rero bakabandaniriza mu biro bijejwe uruja n'uruza, ari naho babahera agakarata kaba kariko ibintu bibiri, ni certificat de contrôle na autorisation de transport, ari ico bita permis de transport. Daniel akongera ati urumva ko ari ma service abiri atandukanye, mugabo yose ategerezwa sinya kuri iyo document imwe ariyo twita contrôle technique biteranije na permis de transport. Abo banyene ingendeshwa rero nibatomore neza aho bitebera kugira nimba muri Otrako dufate ingingo. Nyamara rero uwo muyobozi bamenyesha ko abantu botahura ko bakwiye kuza baritaho ivyuma vyabo hatabanje gufatwa ingingo, kuko kuva aho tangurira rya Sopebu abantu barondera controle technique ku bwinshi. Nk'akarero muri Myandagaro y'umwaka ngo twakiriye abantu 3,346 nayo muri Gitugu tuno kuvuga ukwezi kumwe kwiyandikisha muri Sopebu twakiriye abantu 14,268. Uraba uyu munsi rero gushika isaha y'icera tumaze kwakira abantu 570. Mu buyobozi bukuru bujejwe kunguruza abantu n'ibintu rero ho bakuriye inkoni ku gishitsi habo bidoga. Ku muyobozi akaba yagize ati umuntu avuye muri controle technique byose bikwiye, ashize document agenda yitwaye nta minota 5 bitwara naho mwoza kuraba. Mugabo benshi baza hariho etape basimvye muri Otrako tugaca tubasubiza inyuma, abo nibo baca bidoga ngo vyatevye. Arongera ati hari n'abashoferi bafise ingeso yo gutuma abakomisiyoneri ngo babakorere ivyo byose bakanga kwishikira. Umukomisiyoneri w'umutumye harabaho atabikora kuko nawe aca akoresha amanyanga. Aje rero tukamusubiza inyuma. Abashoferi bo barakwiye guheba iyo ngendo bakishikira kurondera ivyangombwa vyabo kandi biciye mu umuco. Turakengurukiye cyane mwe mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mbasabe kugira ngo nimuze gucikwa n'ayandi makuru twabateguriye uyu mugoroba. Imana ibahezagire.